leta y'u Burundi yarashizeho ikigo Anagesa cegeranya umwimbu w'intete z'ibigori vyumye. Mbega uwo mwimbu uraheze ugakoreshwa gute? Nakahe karusho ikigo Anagesa cazanye ku murimyi ndetse no ku gihugu? Murakoze. Nitwa Dorimana Emmanuel, nkaba ndumunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Gambe nagoma ndabwire yuko ikigo Anagesa cagiyeho mu ntumbero zibiri. Ubwa mbere no kugira ngo hajeho gishobore kwegeranya umwimbu w'intega bizoza. Mu gihe habaye ingorane hakabura uzuba canke haba imyuzure, leta ironkaho yikora kugira ngo ishike kubazabahuye n'ibibazo. Iyindi mvo igira kabiri ni kugira ngo ishobore gufasha mu gihe ibiciro biduze ku isoko, wa mwumbu yawe yabika iwushire ku isoko, bya biciro bishobore gusubira hasi. Nizo mvo zibiri Anagesa yagiriyeho, iyo bibaye byinshi irasubira iraheze kabisha ku isoko bikadandazwa. Rero ubu byaradandajwe n'ibyitari byadandazwe, ubu biriko biradandazwa. N'ubu byari bikiri mu stock, byerekana yuko mu Burundi atanzara ihari. Umwimbo ntubisema, umwimbo ntubingorane, aha byerekana ko igihugu gihagaze neza. Twarize amatangazo rimwe kabiri ntibaje kubigura, nico gituma bikiri mu stock. Twibaza rero yuko bari basanzwe bayifise. Hanyuma kumbure muravuga muti none akarusho nakahe kubene igihugu? Akarusho ni kenshi cyane. Murabize yuko imbere yuko ikigo Anagesa kijaho, umuntu yari mu bigori hajya byeze bimbuye ugasanga ikiro cy'ibigori kigurwa 500 amajana 3. Kubera iki? Abadandaza baca bikika mukiza bakaza kwamena amaso. Mugaho leta igifatiye mu minwe biciriye mu kigo Anagesa, tugashinga igiciro c'igihumbi n'amajana 7. Mwarabonye yuko abarimyi baci bamigyoherwa cyane, birabatera intege, batera noneho barima ku bwishi ikigori. Ubu ikigori mu Burundi gisigara igiterwa gikomeye cyane, ku buryo abarundi bose nama gisagara bariko baduga kurima ibigori. Ariko ku mwene gihugu ajya asumye, dufate nk'akarorero nko ku munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura. Ego umurimyi araronka akunguko, mugo ku mwene gihugu ajya asumye, nagira ngo bigiye ku isoko bizimbutse nawe yo hatorera kuyo. Mu gushinga igiciro cy'umwimbu hajya duharura byinshi. Turaraba ujya asumye, mbwa tukaraba n'ujya mwene gihugu yarimye. Kuko nibaza ko ico cari caraboze, umwene gihugu yararima agatahira ko akuya yabize ntaronke inyungu mu byo yarimye. Aha rero twe turi mu gihe mu gushinga umwimbu turarambega umurimyi yasohoye isuka agatanga amaboko yiwe agashiramwe umutahe, mbega yakoresheje amahera ngahe, mbega ntiyabishora azoheza yiyohe kakuya yabira. Ibyo twabifatira ko kugira ngo nawe ntatahe zirayoye. Kandi turashima cyane ibi byaragize ingaruka nziza. Uriko uragenda mu gihugu cyose urabona ko ibintu byahindutse mu miryango. Imiryango turabona yuko hariho amazu ari karubakwa, turabona yuko hariho amapikipiki ari karagurwa, imiduga, ibintu bimeze neza mu hagati mu gihugu. Ku bantu rero kumbure bajya basomye nabo nyene hajya litriki rashinga igiciro iraheze ikaja hagati na hagati kugira nojya umugozi yoroherwe n'umurimyi yarimye yoroherwe. Ico rero turabishima cyane yuko Anagesa ageze ico imara. Kumbure hari mu gusozera ico kibazo mwo kwibutsa abarimyi ryari Anagesa izotangura kugira umwimbu wabo. Nago murakoze cyane, agomba mbane kano kanya kwibutsa abarimyi bimbuye bigori mu gihugu cyose ko leta itabibagiye, yafashe ingingo yuko ibigori bizotangura kugurwa muri uku kwezi nyene itariki 16 biriho tuzotangura. Rero ibigori bavyanikire, babigosore, babitandukanye. Twasavye yuko ibigori bivyera n'ibigori kumuresa n'umuhondo bitandukanya kugira ducore ibigori bimeze neza bitandukanye bizoshobora guhingurwa neza. Ndabwira yuko ubu hariho abantu bariko abagwiza tunga canka bikora twabo bariko barashinga amahinguriro yugusya ivyo bigori kugira dushore ifu imeze neza. Ico nagira nshikirize niki ico twitiranya naho nyene ngaha nuko tuzi neza yuko
kubera kahise twaciyemwo aho umurimyi ashoye ku isoko wewe ugiye gusuma ayo umuhaye aca twarayo nyene. Ibyo twarabibayemwo. Uno munsi rero no kumenya yuko iruhande y'inguvu umurimyi ashira mu kwimbura ivyo yarimye, leta nayo irafise inguvu ishiramwo kugira uwo mwimbo uboneke. Izo nguvu nazo nizihe? Nimbe leta itanga ifumbire ku murimyi ikayitanga ku mafaranga ari munsi y'ibihumbi 40, kajya gafuko leta itanga munsi y'amafaranga ibihumbi 40, nukumenya ko atagukwa bijya ibihumbi 40, kagwa amafaranga arenga ibihumbi 100, ayarenga ko yandi yose leta niba yayarihiye wa murimyi. Nuko rero umunyabanga ndahekazo babishikirije mu gushinga igiciro, leta ibanze karaba mbega inguvu zagiyemwo kugira twimbure ikiro kimwe c'iki gitegwa zingana gute, igaharura neza ikavuga iti ikiro kimwe kugira kimbugwe catwaye uburyo bungana gutya. Inguvu z'umwene gihugu yimbuye iki kiro kimwe nazo twoziha amafaranga ngana gutya. Niko leta rero icishinga ibiciro. Ariko iki kigo mwavuze ngo akarusho cazanye nakahe, nakarusho gakomeye cyane. Muribuka neza yuko iki kigo kikijaho ikiro cy'ibigori cyariko kigurwa amafaranga 300. Iki kigo kigiye gutangira kugura ikiro gisakija ku 600. Umwaka wakurikiye gisakija ku 1700. N'uyu mwaka kiri ku 1700. Nibaza yuko iki kigo cyazanye akarusho gakomeye ku barimyi, mugabo kandi ku musumyi nawo nka twebwe turabakozi ba leta duca tubona umenga turahohotewe ko bari kureka bikagurishwa uko ugiye gusuma bishaka gatanga yabonye. Mugabo aho naho tumenye kimwe, tudahaye inguvu umurimyi, tumenye neza yuko ejo canye hirya yejo tuja dusubira muri mwe twabayemwo, aho tuzosanga inzara yateye mu gihugu cacu. Impanuro rutanga ngaha rero nuko nimbe turabasumye nk'abakozi ba leta, dusume dukora ya masaha duhamagarirwa y'akazi ka leta, mugabo natwebwe tuje mu kugwiza umwembo. Imana mukure mu muntu yabanje muremera isi, hame mubwira ati ndagusize kuri iyi si kugira uyihingure. Nta kintu na kimwe kizotuma igihugu cacu gitera imbere atari uguhingura akagataka Imana yaduhaye. Murakoze. Ariko nyakwa mushikiranganje wa mbere mugifise ijambo, hari n'abarimyi ku ruhande rw'abarimyi bidoze bati anagese uyu mwaka ntiyaje kutugurira, ugasanga bariko baragurisha ibigori ku mafaranga 1100, 1300 kubera ko abakozi ba anagesa batabaguriye mu ntara. Habuze kugira ngo anagesa itore umwimbo wose. Leta ntiyari bwatangire kugura ibigori, niryo genekerezo nyakuba umunyamanga ntahegahezwa yashikirije bazotangira kugurira ku mwimbo ibigori. Ikibazo abarimyi, leta kugira igura ibigori nkuko nabishikirije mu ijambo ry'intangamarara, ibanza kuraba ko ivyo bigori vyumye. Iyo uciye wihuta rero kugira ngo leta iciza kukugurira ukibikura mu murima, usanga bitoroshe. Ibigori uko bituma neza niko bigeze no mu madepo bica vyononekara. Leta rero uyu mwaka nari bwatangire kugura ibigori, igiye gutangira kubigura kuri iryo genekerezo yashikirije. Icyo nca kandi saba ngaha, nsaba abadandaza, leta ibigori je kugura si ibigori byaguzwe n'abadandaza. Leta ije kugura ibigori by'abarimyi bavyirimiye, berekana naho bavyimbuye barabirimye. Umuntu azohirahira ngo azane ivyo yaranguye yamenye amaso abene gihugu abaciye mu ryahumye, kugira agaruke mu nyuma nawe ngo aje guca mu ryahumye leta, uwo muntu leta izomuhana yihanikirije ku buryo azobona yuko nahubwo kumena amaso umwene gihugu atari byo ngombwa, nahubwo igikenewe cyane ari uko
nawe agenda agafata isuka nawe akarima akamenya ico cuya umwene gihugu abira ariko ararima nawe ko izo nguvu zikeneye guteza izo nguvu zikeneye akavuna musase kugira uwo mwene gihugu abandanye nawe afise umwete wo kubandanya agwiza umwimbu. Murakoze.